Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye ari kumwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'urwo rwego nyakubahwa Fabrice Nkurunziza yarahaye umubonano urongoye sentare y'ibihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Nestor Kayobera kw'igerekerezo rya 18 ndamukiza uno mwaka. Inyuma y'uwo mubonano Nestor Kayobera yashikirije ko baganiriye ku bijanye n'ingene iyo sentare ikora, ububasha bwayo n'imigenderanire hagati y'iyo sentare n'inzego z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni vyiza ko tubana n'abarongoye urwego ruje gutora amategeko kubera yuko twasanze mu mana dufise hari imanza bitwarira ibihugu bivaye n'amategeko aba yatowe n'izi nzego. Hanyuma hari n'imanza tumaze kwakira nyinshi ziva mu bihugu vyose zijanye n'ingingo ziba zafashwe n'abari mu rwego nshingwabikorwa babara abashikiranganje n'abandi bantu baserukira amareta. Turafise imanza nyinshi ziri muri sentare zijanye n'imanza ziba zaciwe n'amasentare mu bihugu. Twazi ibintu bitatu cyane. Icambere tubasiguriye ukuntu sentare ikora n'ukuntu iriho ukuntu ikora, turabwira ingingo ziri mu ibwirizwa rigenga umuryango riha ububasha iyo sentare guca imanza zose zijanye n'iyubahirizwa ry'amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Turabwira rero dushaka turavugana kubijanye n'ububasha bw'iyo sentare. Hanyuma ica gatatu turanavugana rero imigenderanire iyo sentare n'inzego z'igihugu. Muruvuga rero urwego nshingwabikorwa, urwego nshinga amateka canke impuzamateka hamwe n'urwego rujejwe ubutungane ubucamanza. Nibyo twavuganye rero turabwira rero mu ncamake imanza ziriyo harimo ziva mu bihugu byose. Nuvuga rero twaganiriye neza turabwira yuko izi nzego zose z'igihugu hari ikintu bita resme de l'État, turabwira yuko batora amategeko ari bwiza ko baza bararaba ivyo leta yiyemeje mu muryango, ko winjiye mu muryango hari ivyo biyemeza. Twaganiriye neza rero.